Yesu Kristo. Nyarutsa kuja kuvoma. Nakubwiye kubara nyarutsa. Ndagiye basi mere. Ndagiye singaruka. Nakubwiye ngiye muzugaruke. Kuba bakuravugana nabo. Yo usohora hanze ukaja kubana nabo. Je ndabona ibintu birazana Yesu Kristo. Kubaka ngene abantu bubaka baje. Amara ndibuza kurira kwibombo. Ugenda uyishuza abanyene baje kukuganiriza. Kandi amazi ndayabonera anyene. Muri hanga 50. Bakunzi ba STV. Yisho yarite. STV, every story matters. Bonjour et bon après-midi et bonsoir bivana werereye reka ndabaramutse mwese kuba fans ba STV ndababwire ko ndabakunda cyane kandi murazi ko dukundanye so today ndibaza ko mubona ko ndi mwibarabara turi mukamenge ahantu bita Nyambari muri heha kuri Kasumenga ni inkuru numvise iyo nkuru irambabaza inkora ku mutima inkuru umuhungu yahoze akina amakomedi n'uwo agikina komedi yarigeze gukina nawe tuwe turimo ku buzima bwanse gushika naho ahitamo kwiyahura ariko muradi ko asigaye afite atura amatafari yarakinyi wiwe aravayo araja muri timu ya Sami kwa Sami aravayo yarasigaye akina muri G-Rag TV n'umuhungu ameze nk'umukomediye yabikora neza cyane rero amakuru mfise nuko yatwawe n'ibishobisho petete bigumbagumba aronka umukobwa yari hanze mu Barabu barakundana bahuriye kuri ama social media bamaze gukundana umukobwa amubwira ati je mukuza mu Burundi ndagutware rero maze kugenda uko je niko ndabizi ko niko navyumvishe umukobwa arataha amaze gutaha rero amakuru mfise nuko bagiye gupanga ahantu heza umuhungu kubera yaramenyereye gukina sinema wamanya gukina filme atangura arawubura kugeza naho ahitamo kubiheba kuko murazi ko yari n'umumekanisiye sinzira ko ubuzima bwo bw'umumekanisiye bwanse nivyo ntazi neza rero nagiye aho bahoze bapanze ari mu Gihosha nababuze bacambwira ngo barimutse ngo ubuzima bwaranse ngo mahera w'umukobwa bayakoresheje nabi maze kwakoresha nabi kugira naho bagera ku ntambwe yo kuba ahantu like hasanzwe uwo muhungu ni wasigara umukozi umuhungu ni yahindutse umugore rero reka shobore kugenda ndamwe ngende kumuraba peut-être no mbone ibintu asigaye akora ngo asigaye abaho nabi asigaye umugore like ibintu nyene nk'ivyo mana yanje 4-5 le comédien ni sawa yo bite Ni sawa we miriwe nawe nibikiro ni ngaho 4-5 ndamutsa kwanza bazi nibiki wowe ndamutsa bazi ni sawa amini Done 4-5 kusiganga hano ni muke hano ho munyene ani hombaye aho se ni Rwanda hose ni murondera kimwebwe we cameraman oya ndamena kamera murondera ikino ni mwebwe nanje kuraba wowe nyene unze kundamutsa na kamera nakuya sam programme oya nategeza kuzana kamera kurazi kusigabana n'umugore mure kubusutwa mbana n'umugore nabiyakuraba wowe kandi amakuru mfise nuko warongoye ubundi umugore wa Suriya reka kungora madama nararongoje ari umuhungu arongoga ko navyuze ko umugore amakuru mfise mu bana nuko gusumba imyaka nka 10 mbatari 30 mirije raze ndakubaha rero udakene komeni yo televiziyo yanyu ya STV ndakamera jewe ndakamena umugore wawe ari hema ebana umugore wanje bikibirabara bamwebwe yandabizi ko bitandaba ari ndazana ndacyari muto narumvise ko arongoye base ndarongora ndacyari umwana nibikimwe mimi attention rena basi kuri umwana kwiko wabukura kubura kandi umvura umwana nkubura gute shaka madame wawe none madame wanje ntawe uhari sure
kwanza madame no mwishuri je nta mugore ndazana kwanza basi genda rero umukobwa si mubana akuze yavuye muri Arabi amakuru ndi nayo kasi senke nsanze ndumwe nta mugore mfise erega wana kubera nabisuko bakubura basi kukubura ndakubura neza rega nibe mwanyiciye apeti nimo ndakubura basi kubura ndakureke fagiye basi nani mugende none oya tugende gute jewe naje kurondera namubonye sishobora kuvanga uri kandi rendi aho ndazana ndagukubita miri wowe oya nunubito umoye ndakupasura wowe rero mukanya no moye iki nkubise urubusutwa ngaha rero basi gato asituyage basi tuyage ibiki je nawe dufitanye gahunda je nawe basi madamu wari hehe amagende kandi yewe kuko nima ndavuga ngumvugisha umunwa narakwatsa niko fina rimwe nubura ko je oya tuongee tu kidogo bitwaye je nta mugore mfise ntabwo ndagera nta n'umugore nzanzana umugore uri nawe kuko wararongowe ata aset cameraman ubwo rero kaje niko kamwe kagushira amanyama ndakamena kaje gakamera hariya rero kare kuvugije nufa kamera ndayimena rero ha mucu tuze turakoresha kikukaji ndakamena je nta mugore mfise umugore uri nawe nta mugore mfise jewe hari umugore mubarangaye indani ninjire winje gukora iki ntabwo utawufise kasi turako atawufise nta mugore mfise rero mugende basi yakubure neza oya gukubura ambo sinkubura rero nimuve ngana kubuye rero sanje ndakubetse imbaga igigutakanyama niriya kamera reka ndakamera oya reka nutumenere kamera oya ndakamera mama waze mari kujya kamera none ije nibindaba nenga maje nari itegeko nabakuza nga yaje nakurondeye kandi ntabwo umuntu yambwiye adresse yawe yakoze busutwa bw'aba journaliste ndakamera wallahi Shari biki? Nibiki waje gukubura? Naheje. Waje gukubura? Naheje. Nyamba waheje byo. Wowe nawe nibiki? Nibiki? Twaje kurondera umugabo wawe. Umugabo wanje mu mukozi iki? Birabaraba? Birukane. Birabaraba. Cameraman zinyi byo bikamera bya. Kazinya n'ingoga ntarabimena. Oya inge gato. Kubarabara. Nyaruta. Sidabakeneye. Birabaraba nyambarerewe birabaraba. Ndamureze birabaraba. Na mahera yiwanje sayi wanje. Yesu ibintu biraza nabi Yesu we none bro urubwo bazimu bayemo ebana miri je mundeke ahubwo vuga uke nimbe ko nagarutse ebana nakwambia ndugu yangu ni hatari byageze gute kugira urongogwe mani byageze uriya amahera niyakora byose uburyo aho va muhiri wanyu kaza kurongwa no kuri kw'Imana nibiki namwe raba aha rero mungiriye naba aha rero aha ntanakubiswe nuko tanankubise rero mbayeho nabi uzo kusubire muhira yarugura cyari umwana bagufashe ku nguvu no kuri kw'Imana uruzo kusubire hari umuntu afata undi ku nguvu cyangwa kurikiye amahera ni nuni yazi nyama yakubayo ngaho kandi nabo kumengura umukozi ebana miri je nakubashe asetive je namubashe no mukobwa kwa n'umugenzi wanje rero urwo rusaku maje kurondera mwayibonye kateresenge mbayeho nabi narerewe acambucino mumbabare rero mukuriye kamera nga kuko ujya kumara afise akagafise miri ugomba ufashe wacogeje nabi cyicombo cawe sukuboza ivyombo uje no kuntegeka nawe no abakobwa muri ganza no skwiganza nico cyose agitaye na nubara ngaho aje ndahubwicu akagaruka aho gativi atakamenye wallahi wabera muraba mumbarira yo none je ndakumvera ikigonga kandi ubu nikishambara masire nibiki miri nibiki wowe wamuteye indaka 35 pole sana vraiment nemwe mukunda amahera nisubire muhira basi kandi ntabwagiye no kuva no kwishuri ebana mireka eka kunyongeza amacumu mfise jango mandakuburira cameraman kuraga kamera kawe akaza agusisa uni wozi ivyo ntagukubite nubwa nkubise base gama kukigura imisi yose we ana hosa hosa izi nkova tuya mu mugongo nawe ko atazo yo pole sana agarutse ono kunu kingana kinyicarako
none basi wakuye iyo esprit ukumva woja kurongorwa ababanyi banje rero nabo ngaho ntibanantabara baguma biyumviza gusa gasinema arankubita nijoro akaca mpendesha 50 nanye kwera ubukene mfise sinumvya ahubwo imba ko afise amahera kwe ahubwo n'umwana mwiza agukubita agaca guheza amahera rindi werindira kandi ujya n'umubanyi wawe uyu ararenga mugara abizi ukuntu nama nkubitwa arabizi Chapole sana kweli none ahantu muba nta mazi mufise hamuna maji none miri n'urusaku ebaje yagiye mu nzu ahantu mibaze akagaruka abasuga umundabira nabasubira ujya mugafisiga aho kubisiga nikikonge ujya rindira aragaruka je nkubisiga umuntu amvise ndashinamvye mu menyo ahubwo reka nigire nabasanga ngaha gusa ho urajya neza bazi ashi ubu ibwonyene nyimbugoye kwa ashi asubira kugura ibikarango navyo duteka inusu niro y'umuceri ahubwo mujya gose muri babira inusu niro y'umuceri niyo nteka n'igikombe cy'ubiki ruhande kandi nuteka n'ibiharage nije nteka inusu y'umuceri ndayishira ku isini harimwe ari umwe ayi aho nyimba afise bashitsi mu nda abapangayi hubwo Jabore sana nukuri sinova ngo kandire kuko mba birankengeje gose nukuri kwimana mbore ni mugendere no rusako ni maruronse rusako na ni mugende none mwabibonye none Jesu rusako nesi nkuru ne ya vraiment unalelewa Muratavugana oya sheri ivyo mbona urabiheza no Yesu Kristo nyaruta kuja kuvoma nakubwiye kubara nyarutsa ndagiye basi mere ndagiye singaruka nakubwiye nivyo muzu garuke kumbe turavugana nabo no gusohora hanze ukaja kubana nabo nyakukabizi bagiye ndagusavye genda nyaruta genda sinakukenebera byawe wawe bakunzi ba TV je ndabona ibintu birazana Yesu Kristo kubaka ngene abantu bubaka baje Quatre cinq. Bye bro. Bye. Bye. none amara ndibuza kuriya kwibombo ugenda uyishuza abanyene baje kukuganiriza kandi amazi ndayabonera hanyene muri hanga 50 bada ndafisijana kwe toro aza kuvoma bakunzi ba STV yisho yarite kaze ubwo ubuzima bwari nibwo ebana ashane kuvumiria ashane ahubwo ndakwera kundi munsi yakubise zo chimyanze ndane nuzenya micro na kamera udwesho undi munsi rega ujya aha ntubone ibi bikomere byose aha niwe gusa abantu ngira ngaba amabantwenga ndacari muto ndagwerekeze naba dusanga ngaha n'umugore hariya mugabo muhungu ndogo yago ubuzima mbayeho ni hamwe nyene amahera nyene naca atakora mugana ahandi ho jeme ze nabi kweli none uvoma hajya uvomera hariya kweli sha bro we ni wihangane umunsi narose nk'igihumbi nzokuzanira kweli uzorabunzanire kuko hajya basura basi umuvane bazamwarandizwa reka ni hatari muhungu hari ibindi namabanga hari ibindi ubwo uzorabuza fasi undi munsi uzoze tubiyage neza kukujya nijoro sindakubwira yamagenda ngerageje gusohoka ngaca numva ibintu bimfashe mu maguru bimbarandoze ni hatari ntabwo bangene kore sana wagenda kuvoma sha niwigiye nyimbara guhaye jondamo abafanzi ba STV ni hatari byisi n'ingorane ndabakunda gose murabizi STV, every story matters.